ashafasha dukure nyarenga n'ibyo ririko rirareba nayo ngirikira kandi iyo jojo bijigo bizigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije bizuka n'ibihugu bihoza abana ndikukura nama ndumwungere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije. Vision 2040 tuja muri secteur de production. À la base rero ni ministère de l'agriculture et de l'élevage na ministère ya énergie n'imwe. Kugira dushike ku mbona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040, igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060, umurundi wese ahari hose abifisemwe uruhara ntangere. Mu kiganiro inka imirima n'ibidukikije c'uyu munsi tuvugana ku gikorwa co guhingura imbuto z'ibivyagwa vy'ibigori, ivyo benshi bita hybride. Leta y'u Burundi ikabiri kwikora ico gikorwa igicishije ku bushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije. Nkuko mubizi mu Burundi ndetse n'ahandi hose baravuga yuko imbuto itewe ari imera kugira ngo umuntu ashaka kuronka umwimbo kwiye dushaka gushika kwihangiro twihaye Leta y'u Burundi yihaye nuko mu gisata c'uburimyi nuko haboneka imbuto nziza zirobanuye. Ivyo rero birakorwa nka mu Burundi biciye mu gukoresha imbuto kama z'ikirundi. Ivyo birakorwa muri izabo iriho kive kugira imbuto zibe nyinshi kandi n'ababwiza mbuto ariko arafasha kugira ziboneke. Hambavu yaho rero hariho muri iyi minsi harabonetse ko abarundi barahurumbiye cyane imbuto z'ibivyagwa cyane z'ibigori, aho mbere ndetse benshi bavuga ko bashaka igitego imbuto yitwa Pan 53. Iyo rero iyo mbuto z'ibivyagwa harimo niyo Pan 53 burya ziva mu mahanga, ni imbuto zigurwa zivuye hanze y'igihugu. Izo nazo ugasanga harashobora kuba ibinabiriya ntambamye. Tufate nk'akarorero nk'ubu igihugu dusanzwe tuziguriramwo habaye nk'imigenderanire mibi canke bakavuga ati twebwe tugira tubime imbuto, usanga byaca bitugora ngaha mu Burundi. Ico gituma Leta y'u Burundi yafashe ingingo yuko bogwiza imbuto zogwizwa ngaha mu Burundi, ishira imbere cyane imbuto zihinguriwe mu Burundi, cyane izo mbuto kama zigwire zibe nyinshi. Hama kandi Leta ikahamagarira amashirahamwe afise uburyo kuza guhingurira imbuto z'ibivyagwa ngaha mu gihugu. Turabona rero ko hariho abariko baraza bagerageza kuzigwiza, hariho za Naseko, hariho za Setrako n'izindi. Izo rero bariko barakora. Ejo bundi baragize bakoranye n'ikigo Izabu barashizeho imirima twakwita y'ukugerageza mu burere bushushe n'uburere buri hagati na hagati. Rimwe twarazigendeye turaraba, barimye amavariyete 9. Ayo masosiyete nyene yarakoranye na Izabu barayatera muri ubwo burere bonyene. Abo bene zo nibo bazizana bakazitera ariko kumwe na Izabu bakabikurikirana, ndetse harimo n'amaserivise y'ubushikiranganje ajejwe vulgarisation. Hanyuma ese ya mbere yarabaye no kwimbura barimbuye, mugabo ubushikiranganje bwasavye yuko bandanya bagira amaese kugira ngo nk'imwaka umwe, imyaka 2, imyaka 3 gutyo Izabu zotange raporo yerekana hagati y'aya mavariyete 9 nizihe variyete zimbuka neza mu karere aka nakandi. No kuvuga ko hari izokwerekana yuko hari variyete zimbuka mu burere bushushe ndi variyete zimbuka mu burere buri hagati na hagati dashushe cyane.
mu kigo cy'igihugu Izabu bariko barakora ubushakashatsi kugira bikunde umwimbu w'ibigori wongerekane na cane hakoreshejwe imbuto z'ibivyagwa zikorewe hano iwacu mu Burundi. Haraciye igihe turiko turahimiriza gukoresha imbuto z'ibivyagwa vy'ibigori kugira ngo umwimbu wongerekane. Hanyuma rero ivyo tumaze kubona nuko hari ubwoko butari buke bw'imbuto z'ibivyagwa vy'ibigori ziriko zirakoreshwa hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Hanyuma rero izo mbuto turiko turaraba canke tukumviriza abazikoresha tukumva yuko zivugwa ko vyinshi. Rero mu bushikiranganji twaciye tubona yuko hoba gushiraho imirima minini ihuriyemwo ubwo bwoko bwose bw'izo mbuto hamwe tukaziterera igihe kimwe zigaterwa ku isi imwe hakoreshejwe uburyo bumwe kandi busa kugira ngo turabe impera ingene zimbuka, ingene zirinda ingwara, ingene zera kare n'ibindi byinshi abashakashatsi bafatirako kugira ngo bemeze akaranga k'imbuto. Ibi rero bizoca bidufasha kumenya tuti mbega muri buno bwoko bwose bw'ivyagwa vy'ibigori ziriko zirakoreshwa hano mu gihugu cacu c'u Burundi mu burere butandukanye nizihe twokoresha mu karere aka, gutyo abajejwe guhimiriza bamenye bati muri kano karere twohimiriza ubwoko ubu canke ati mu gihugu twohimiriza ubwoko ubu. Harimwo rero no guhiganishwa zino mbuto kugira ngo imbuto tuzobona arizo zitanga umwimbu zikarinda ingwara eka ukabona yuko zera kare n'ubundi bwiza bw'imbuto arizo tuzoca dukorerako. Mugabo kandi tutibagiye yuko ibikorwa nk'ibi bibwirizwa kubandanya kuko nka kurya k'umuntu avuka agakura hanyuma agasaza akanapfa n'imbuto niko zimeze. Imbuto ziraza zimeze neza umwaka umwe, ibiri, itatu, itanu zigasaza ugasanga sizo zicimbuka ariko zarigeze kugira izina. Rero bino bikorwa bizobandanya no mu myaka izokurikira kugira ngo twame tuzi ubwoko bw'imbuto nziza dufise mu kiringo tuzoba tugezemwo dushobora guhanura abene gihugu kugira ngo umwimbu ubandanye wongerekana. Niyo ntumbero rero iyi mirima mubona yagiyeho. Mwabonye yuko hariho ubwoko bw'imbuto bukunze kuvugwa cyane, hakaba n'ubundi bwoko bw'imbuto mbere n'abarimyi bataramenya, ariko nkuko mwavyiboneye mu mirima mwabonye yuko bivanye n'akarere zirya mbuto zivugwa cyane atari dusanga arizo zitanga n'umwimbu gusumba izi zindi. Akarusho rero abarimyi bazoronka nuko nabo nyene bashobora kugendera bene iyi mirima bakibonera bo nyene ubwoko bw'imbuto bashobora gutora. Ikindi ciza kirimwo mwabonye yuko iyi mirima tuyikorana n'abajejwe uburimyi mu ntara hamwe n'ubuyobozi bujejwe inyigisho no guhimiriza. Ni kuvuga rero nk'imbuto bazobona isumvya izindi mu karere aka, murabona yuko bizoca vyoroha kubwira abene gihugu bati muri kano karere mwokoresha izi mbuto, muri kariya karere mwoshira imbere izi mbuto. Murumva yuko ku barimyi hari akunguko gakomeye kuko hajyaye akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze, kandi n'ubutarava ku ziko avuga ko nyina ari wazi gucumba. Mugabo iyo umuntu atembereye arashobora gusanga hariho n'ibindi vyiza atari bwabona. Ego nkuko twabisabwe na leta n'iyindi ntumbero turiko turagerageza bino bigori vy'ibivyagwa, harimwo no kuraba yuko hoba harimwo ubwoko mu bwo dufise dushobora kwigwiriza ngaha mu gihugu cacu tutarinze kuzerinze kugira ngo ajya amafaranga akoreshwa mu kuja kuzigura hanze ashobore
kuzokora ibindi mugabo kandi abenegihugu canke abafise amasosiyete agwiza imbuto hano mu gihugu cacu c'u Burundi bashobore gutanga akazi ku benegihugu maze izo mbuto z'ibivyagwa dushobore kuzikorera hano mu gihugu cacu. Ishirahamwe Setrako ni rimwe mu mashirahamwe ya hano iwacu mu Burundi yihaye ihangiro rikomeye ryo guhingura imbuto z'ibivyagwa vy'ibigori. Setrako mu kubaho kwayo ubwa mbere na mbere mu myaka ya 2012 na 2013 harabayeho igeragezwa z'imbuto z'ibivyagwa mu Burundi bivanye nuko abantu bari batanguye kuzana imbuto zimbuka z'ibivyagwa bidaciye mu mategeko, ugasanga abarimyi bararima izo mbuto ziciye mbere no kubadandaza b'imbuto baje barazizana impande y'urudandazwa rw'imiti y'ibiterwa. Hanyuma mu cigwa twagize mu 2013 byarerekanye yuko imbuto z'ibivyagwa mu Burundi zari nyinshi cyane zinjira mu gihugu, mbere twasanga zababa itona 800 zizanwa n'abadandaza b'imbuto. Hanyuma rero leta yaragize igeragezwa z'izo mbuto ikoranye na Izabu, hanyuma baraheza baremeza imbuto zishobora kugurishwa ngaha mu gihugu cyane cyane zizanywe n'amasosiyete ya Panar na Naseko. Ico gihe nizo zadandaza imbuto muri aka karere. Hanyuma twitegereje ingene ico giterwa mbere izo mbuto zahurumbirwa n'abarundi, mbere tukabona na leta uravye umwimbu wavyo nayo nyene yaciye ifati ya mbere mu guhimiriza abanyagihugu abarimyi kugira bijukire ico giterwa cimbuka cyane. Rero twaciye tubona ko ico gikorwa twogifasha igihugu kugira ntitubandanye nk'abarundi tuzerinze, na cane cane ko byahuriranye nuko bamwe mu bashakashatsi ba Izabu bagiye kwiga ibintu byo gutubura imbuto, hanyuma bakaza barabinonosoye, hanyuma tukabona ko ari cyo gikorwa cihutirwa turavye uburyo igihugu cashiramwo mu kugira izo mbuto ziboneke. Niho rero mu 2018 ico gikorwa catangura, turahamagara abagwizatunga bamwe babishaka, hanyuma baraja hamwe barashiraho ikigo citwa Setrako cyari gisanzwe kiriho mbere mugabo gisanzwe gikora mu kugwiza imbuto zimwe mugabo guhera mu 2018 caciye gishiraho umugambi wo kugwiza imbuto z'ibivyagwa z'ibigori. Abantu benshi barahurumbiye uwo mugambi, mbere mu 2021 Setrako ifatanije n'abagwiza mbuto bahurikiye muri Coprosebu benshi yaragwije imbuto zirenga itona 300. Hanyuma leta irafasha mu bintu byo kuzishikiriza bene gihugu, iragura amatoni atari make irayashikiriza abene gihugu mu ntara zitandukanye, mbere n'amaprograma ya leta ajejwe iterambere yarashoboye gushikiriza izo mbuto abene gihugu batari bake mu gihugu, hanyuma barazimenyera, mbere gushika n'ubu benshi baraza kuzirondera ngaha, abazibonye akanovera kazo. Iryo shirahamwe rikorera mu ntara zitandukanye z'igihugu kandi rigakorana n'abajejwe uburimyi muri izo ntara hamwe n'abagwiza mbuto kugira bikunde twese hamwe duteze imbere ico gisata. Ijanye n'izi mbuto z'ibigori mubona aba barimyi bariko baratunganya, twebwe mu ntara ya Karusi kuva umugambi wo kugwiza izi mbuto utanguye ugatanguzwa n'ishirahamwe twita Setrako ritugwiriza imbuto z'ibivyagwa, mu gifaransa tuzita V3, twacakiriye neza cane kuko n'umugambi ushikana abene gihugu
kuri ya ntumbero ya nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yuko twese dutegerezwa gukura amaboko mu mpuzu tukarima gutyo umunwa wose ukaronka ico ufungura n'umufuko ukaronka amafaranga ubika. Mu ntara ya Karusi abenegihugu barigishijwe baramenya kuko uyu munsi bose bipfuza guteragira imbuto zirobanuye, vyumvikana ngo barasezereye wa mugenzo udashimishije wa kera wuko batera imbuto baba babitse ku rusenge. Murabona ko uno munsi iyi ntambwe ari nziza kubona hariho abantu mu benegihugu b'u Burundi bashobora kwiyumvira yuko batogoma bazeyinze kandi nabo bashoboye. Murabona ko aha hantu turi muri uno murima ejo ubucu dufasha vyinshi, ubucu duha imbuto twahora dukura hanze nubwo bataragera ku rugero rurerure ku buryo bokwiza abenegihugu bose. Murabona ko mu kurindira imwe iva hanze abenegihugu batazoba bifumbereje, bazoba bariko baratera hanyuma bakabona kuzera inze mugabo baticaye. Hanyuma noca ntera kamo abagwizambuto bo muri no ntara yacu ya Bururi gufata iyi ngendo nk'uko mubona abana bo bageze kuri runo rugero, kugira kurya bagwiza izindi mbuto kuko ino bakunda kugwiza ikiraya cane, bofata intambuko nayo kwijukira kugwiza iyi mbuto y'ikivyagwa y'ibigori kugira iyo mbuto igwire, kiretse ko yotegwa muri no ntara gusa, bibaye ngombwa no mu zindi ntara bashikirwe, bibuze no hanze bashore. Mu gihe leta yacu ifise umwitwarariko wo kugwiza umwimbu mu mpande zose, tukaba dufise kandi isi ndimwa imera, abarundi turakwiye kubivyaza umusaruro. Abarundi barakunda gukengera ibintu vyabo, bakibaza yuko kumbure ibivuye hanze bifise akanovera kurusha ibyo bikoreye bonyene. Mugabo bakibagira yuko nabo bafise ubwenge bukwiye, kuko ico maze kubona jewe natembereye hatari hake n'amashuri narayize mu Burundi mbere no mu za Burayi no muri Afrika, aho mbona yuko abanyeshuri b'abarundi bama bari imbere mu mashuri atandukanye. Urumva rero ntaco buza yuko ibyo abandi bakora hanze bashobora kubikora ngaha iwacu. Nivyo rero twagerageje gushika ubu unye ku mwaka twama dutanga imbuto zirenze tona 200 kandi zigashika kare, kubera ziba zakorewe ngaha kandi zisanzwe ziri mu ntara zitari nke z'igihugu: Karusi, Muyinga, Kirundo, Gitega, Makamba, Bururi, Bubanza. Abarimyi rero bazibona hafi cane, hanyuma bakazitera ubwa mbere. Byumvikana yuko ijya mirima mubona abenshi imirima y'abenegihugu haba harimo izo mbuto nyinshi z'ikigo Setrako. Turiyumvira ku kwagura na cane aho twari dumaze iminsi dukorera, kugira dushike mu ntara zose. Intara zose zizoronke izo mbuto za Setrako, hanyuma intara yose ibifise umugwiza mbuto umwe canke babiri bagwiza izo mbuto kugira bazofashe no kuzitanga muri izo ntara nyene. Hanyuma tugerageze dufashe leta y'u Burundi mu mugambi wayo wo kuheba kuzera inze mu kuronka imbuto yikoreye nyene, mbere dufashe no ku cimbiro c'umukuru w'igihugu cyo guteza imbere Burundi, kugira Burundi buzobe buteye imbere mu 2040, hanyuma tere imbere gose imbere mu 2060. Abarundi dufise ingorane, ikintu kitaje n'indege umengo nta valere gifise. Twohindura mu mutwe tukamenya ko natwege mu Burundi hariho abantu bashoboye kandi bashoboye gukora bijya abandi bakora.
mwirima ry'agatasi riheze harageze igihe je ndabona ko ivyo kuzera inze bitevye ace mvuga nti yemwe imbuto zirahari ego nimushire ku isoko izo mbuto zaradusahirije gose abarimyi ntibabaye bakigwabira ivyagiye kuza vyungana iyindi suka mugabo isuka ya mbere imbuto bari bazikuye hafi kuko murabona nk'ubu murabona ko ihindagurika ry'ibihe riba umwanya umuntu atazi mbeze irya ziza n'indege ubu yo tuzikura twozibura tuzoca tubigenza gute ubu intambwe uburimyi buhaye buraterako ni ndende ugereranije no mu myaka yahera bumaze rero gutera intambwe ndende bukenera benshi babuherekeza rero bofasha aba bantu bariko barakora ibi bikorwa bagafatwa mu mugongo mbere bibaye ngombwa bakagwizwa. Abarimyi barasabwa kwijukira gutera imbuto zirobanuye, abagwiza mbuto nabo bagahamagarirwa kumenyekanisha imbuto zabo. Mwisande mu Burundi turiko turabura urasanga yuko abarimyi benshi baracakoresha za mbuto bibikira mu nkono. Iyo bimboye baca bafata bakazi bakabika akabuto. Twese twakuze ariko bimeze umurundi yarabika akabuto hanyuma ariko atera. Mugabo ntitwobandanya uko tugomba kugwiza umwimbo. Duhamagarira bene gihugu guhindura ingendo cyane abarimyi guhindura ingendo bakijukira gutera imbuto zirobanuye. Abagwiza mbuto bariho kuvyo kuri bariho mu ntara nyinshi z'igihugu, igisigaye kumva tutarashikako nukuzimenyekanisha ntibaragera aho bamenyekanisha imbuto zabo kugira ngo umurimyi amenye izo mbuto ziriho nizihe ubwoko n'ubuhe ziri hehe kugira ngo azikeneye amenye hazisanga. Rero duhamagarira n'abagwiza mbuto kurata imbuto zabo, duhamagarira n'abane guhugu n'abarimyi guhindura ingendo kugira ngo batere imbuto zirobanuye gutyo bagwiza umwimbo, kuko baravuga mu Kirundi bati imbuto itewe n'imera. Mu myaka iheze bavuga ngo uburimyi nubwo umuntu ngo atize, umuntu yize agiye kurima bavuga ko ngo ramenje, ariko muri iyi minsi muramaze kubona ko abantu benshi bahinduye ingendo. Abadandaza, abagwiza tunga, abakozi ba leta bose bashize imitahe mu burimyi, si imbuto gusa. Tugomba rero gutera indi ntambwe tuve muri bwa burimyi twahoramwo, dutere intambwe tuje mu burimyi bwa kijambere bukoreshejwe uburyo bugezweho, tukava ku isukoresha ry'isuka tukaja muri rya koresha ryo mu mashine. Urabona ko mu bindi bihugu hari koresha mu mashine, haba mu kurima, mu kubagara, mu gutera, mu kwimbura, ugasanga byose akora mashine. Cyane cyane mu gisata c'imbuto twashaka yuko hozamwe abantu bafise babishoboye byo kuri ajya amasosiyete afizemwe uburambe, amasosiyete ashobora mu burambe mu gutera imbuto kandi afise n'ubushobozi bw'amafaranga kugira ngo haboneke imbuto nyinshi, na cyane cyane bashaka izi mbuto nyine z'ibivyagwa zikorere ngaha mu Burundi turonke independence, kuko ntushaka kuvuga ngo independence ukoresha imbuto zivuye hanze, kuko habaye ikibazo bica tugora. Turi kumwe twese birashoboka ko igisata c'uburimyi gitera imbere kigateza imbere igihugu n'abene gihugu, umuntu wa wose ukaronka ico ufungura n'umufuko wose ukaronka amafaranga. Ashafasha dukure nyarenga n'ibyo riko reba nayo ngirukira kandi iyo jojo bijigo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije bezuka n'ibihugu bihoza abana ndikugura nawe turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije.